Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kanini kubiriko biravugwa mu gisata ca politike, cane cane kubiriko biravugwa hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Ni icegeranyo kidasanzwe gihuza imigambwe yompi irongoye muri ibi bihugu. Tubibutse ko mu gihugu c'u Rwanda harongoye umugambwe RPF Inkotanyi, mu gihe mu gihugu c'u Burundi harongoye umugambwe CNDD FDD. Iyi migambwe yose ibiri uko tuyivuze ngaha, yoba RPF Inkotanyi ndetse n'umugambwe CNDD FDD, iyi yose ni imigambwe yavuye mu ishamba igwanya ubutegetsi bwari buhari mu bihe vyabo. FPR Inkotanyi barwanije leta ya Habyarimana, mu gihe CNDD FDD nayo yagwanije leta y'ico gihe iyagiriza kuba yarifatiye ku bwoko bumwe. Uravye vyinshi mu vyagwanirwa n'aba bompi ni ibintu bisa naho vyenda guhura nubwo bidahura, gusa vyinshi muri vyo birafise aho bihurira. Benshi barabibuka kandi n'ubufatanye bwagiye burabaho budasanzwe hagati y'imigambwe yompi, yoba umugambwe RPF Inkotanyi ndetse n'umugambwe CNDD FDD. Buri mugambwe wose urafise ico watereye mu iterambere ry'uwundi mugambwe. Muti rero noneho itandukaniro riri hehe? Ibi vyose nivyo tugiye kugaruka ko cane cane ku itandukaniro riri hagati ya FPR Inkotanyi ndetse na CNDD FDD irongoye. RPF kabirongoye mu gihugu c'u Rwanda, mu gihe CNDD FDD irongoye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoshikikanwe nayo dushikiriza. Ndagoye kaze kandi muri ano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye, uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, uri hanze imbezi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Deka tutangirire kuri RPF Inkotanyi. Nkuko natanguye mbivuga, yoba umugambwe CNDD FDD ndetse na RPF Inkotanyi, iyi ni imigambwe yompi yose yari yavuye mu nyeshamba igwanya ubutegetsi bwari buhari muri ivyo bihe. No muti rero itandukaniro hagati ya RPF Inkotanyi ndetse na CNDD FDD ni irihe? RPF Inkotanyi yageze ku butegetsi ifashe igihugu ku nguvu, ni ukuvuga iciye mu nzira y'umuheto, mu gihe CNDD FDD nayo yageze mu gihugu biciye mu biganiro vy'amahoro. Aha rero muca mwumva ko RPF yari ifise inkomezi nyinshi cyane gusumba CNDD FDD. Muti none iryo tandukaniro ry'inguvu riva hehe? FPR Inkotanyi yari igizwe n'abagore n'abagabo bahunze igihugu n'abandi bavukiye mu mahanga batari bazi u Rwanda rwabo. Aha benshi bayitanguje bari muri Uganda mu ikambi y'impunzi, ariko benshi muri bo harimwo na kizigenza wabo Paul Kagame bari bafise ubuzobere mu ntambara, kuko barafashije cyane mu rugamba rwa Museveni agwanya leta ya Uganda ya Milton Obote. Museveni aratsinda afata Uganda ku nguvu. Aha mwomenya ko kandi Kagame ari nawe yarajejwe iperereza NRA, National Resistance Army, iperereza rya Museveni. Murumva ko rero Kagame yamye akomeye yoba ku rugamba ndetse no mu bijanye n'iperereza. Bahejeje gutsinda rero Milton Obote, ubwo pura zo gutera Habyarimana nazo ziba ziratanguye. Izi mpunzi z'u Rwanda zari hanze y'igihugu c'u Rwanda mu buhungiro basa naho bafatwa kumwe murantunge basa naho batafatwa kumwe n'abari mu gihugu ca Habyarimana. Abari hagati mu gihugu bafatwa nkaho batumva neza urugamba rwa RPF ya Kagame. Ibi ni navyo vyatumye basa nkaho bagizwe inshungu kuri RPF, igategura urugamba harimwo kugwanya leta y'ico gihe yari irongowe na Juvenal Habyarimana. Nuko FPR Inkotanyi n'abagwanyi babo baba barinjiye mu gihugu bafasha no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu c'u Rwanda mu mwaka w'1994. Ni ukuvuga ko FPR Inkotanyi yoyo bavukiye, uyu ari umugambwe wavukiye hanze y'igihugu aho benshi bari mu buhungiro. CNDD FDD nayo yavukiye mu gihugu nyene, mbere mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'icwa rya President Ndadaye. Abasore b'abahutu bagiyemwe kugira bigwanire bagwanira n'abandi bahutu bariko baricwa na leta ya President Buyoya bazira ubuhutu bwabo. Ukunanirwa kwa mbere kwa CNDD FDD rero ngo benshi barazi aho vyatanguriye. Ngo murantunge ukunanirwa kwa mbere ku rugamba rwari rwiganziwe n'abahutu benshi murazi benshi aho vyatanguriye. Uku ngese ko bakwarazananye na President Ndadaye muti gute?
Perezida Ndadaye yagiye ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu ahejeje gutsinda amatora. Muri ico gihe nyene hari abagwanyi ba Paripeutu FNL bari mu mashamba hirya no hino mu gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na gatandatu. Aba bose bagwanya leta ya Buyoya. Burya Ndadaye agitangura kuvugwa cane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kabiri n'ahandi, Buyoya na leta yiwe bari bazi ko Ndadaye ari kumwe na Paripeutu FNL. Kugeza amatora abaye, Ndadaye aratsinda kugeza ararahirira gutwara igihugu. Akigeze ko bari biteze ko aca yinjiza aba FNL mu gisirikare ca leta kugira bamurinde, ariko vyagenze ukundi. Ahubwo yaciye atangaza uruhigi kuba FNL avuga ko azobafatisha amaboko. Aha rero vyatumye igisoda cari kigizwe n'ubwoko bumwe kirongowe na Jean Bikomagu caciye cumva ko batari kumwe. Baca babwira Buyoya yari amaze gutanga igihugu ko Ndadaye atawe afise yomuramira naho bomwica. Vyatumye rero Buyoya yongera kugira agatima ko kugaruka gukuraho Ndadaye. Iyo Ndadaye yiyegereza ngo aba FNL ko aribo Bahutu ba mbere bari bafise inkoho bazi no kurasa kandi bari basanzwe bahanganye na leta ya Buyoya, ngo ndakurahiye nta muntu yari kwica Ndadaye. Kuri CNDD FDD nayivutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane, abantu benshi barayitavye kubera urupfu rwa Ndadaye. Aba bantu ngiyo bajana inguvu batanguranye zose muri Paripeutu FNL bakaja hamwe kugira ngo bagwanye Buyoya, ngo ndakurahiye Buyoya yari gutakomoka igihugu bari kugifatisha inguvu. Ariko kubera ukwikunda ngo kwikakisha kubura ubumwe vyari vyaranga aba bose bari kuri uru rugamba mu migwi itandukanye, kuko umwe wese ngo yashaka yitwe chef, ntawe ushaka kuba muto. Iyo rero ngo biri mu vyatumye bamwe badatsinda. Ngibaze nawe leta ya Buyoya yari imwe, ariko imigwi y'abahutu iyigwanya yarenga ine kandi yose ntiyahuza. Bahuye barwana bo kuri bo, ingabo za Buyoya zikaza guhohosha. Muribaza izi nguvu vyari kugenda gute iyo zija hamwe? Ngo CNDD FDD yari ifise abagwanyi benshi, ariko naho biri uko nta nguvu nayo yari ifise, kuko barinze basinya amasezerano na leta ata komine nimwe bafashe ngo bayigarurire. Ibi muribuka ko n'umunyababanga mukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu Reverend Ndikuriyo nawe yabigarutseho. Ngaha rero murabona ko benshi mu bari mu migwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe vyarananiye ko bagira urugamba rumwe. Ibi navyo biha inguvu uwo muhanganye iyo mwese mutumvikana. Mu gihe abatutsi bo mu Rwanda bo babitahuye, batahura umwasi wabo, batahura ico bagwanira, batahura aho bagomba gushika. Bagiye hamwe bakora ikintu kimwe citwa RPF Inkotanyi. Aba barashoboye gutsinda umwansi wabo mu mezi ane gusa, baba barafashe igihugu. Ayo rero niyo mateka ari hagati ya CNDD FDD na RPF bikiri mu ishamba. Bageze ku butegetsi muti naho vyagenze gute? Bageze ku butegetsi hoho itandukaniro ryabaye rinini cyane. RPF Inkotanyi biboneka neza ko bagiye mu ishamba bafise target canke se intego bashaka gushitsa ko u Rwanda. Bashitse bahagarika icitwa ibiturire, bahagarika ubusuma bw'amatungo ya leta, bahagarika ibintu vyose vyari vyarazingamitse igihugu. Batangura gushasha kuko bari bashitse basanga leta ya Habyarimana yaremukanye ibintu vyose bigize igihugu. CNDD FDD nayo biboneka neza ko bagiye mu ishamba bafise intumbero zindi ngatari ugushayura igihugu. Bisa nkaho bose bashaka kwihora ba Buyoya mu butunzi, bubaka amazu, babitangaza nk'ababatanguriye. Bashitse rero basanga leta nibwo basanga leta ifise amahinguriro n'amashiramwe akomeye atari make, harimwo Kotebu, Verundi, Onateri, Kogreko, Sosumo n'ayandi. Ngiyo yose rero barayahombeje, barayarya menshi arugara. Ayagikora nayo ngaracumbagira. Basanze leta ifise indege irerura umukuru w'igihugu, bashikiye ko barayirya. Uyu munsi umukuru w'igihugu akoresha murantungi. Uyu munsi umukuru w'igihugu arakoresha indege inkotano, arakotesha kugira ngo abashe kwiyunguruza ava mu gihugu cy'u Burundi yerekeza mu bindi ibihugu. Muri kwa kandi ko ibi vyose vyanagaragajwe n'amatungo y'umurengera yaratunzwe n'uwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni, aho havuzwe yuko afise amazu 143 ndetse n'imiduga 55 yose ari umuntu umwe mu gihugu cy'u Burundi. Ngo mu gihe rero RPF bo basanze ata nimwe ihari, indege ni ukuvuga indege
ubu Rwanda rufise indege zirenga 10 zikora ingendo mu bihugu bitandukanye ngo vy'ukuri ngo abantu bagiye kurwana mu ishamba bafise intumbero zimwe. Ni ikibazo bibaza nawe, gira ico ushikirije muri commentaire cyane cyane kuri iki cegeranyo kidasanzwe cyakozwe na Eric Nyandwi arongoye ikinyamakuru UBM News. Mu yandi makuru rero reka tuyabandanize ku biriko biravugwa mu gateka kazina muntu mu Burundi. Intara ya Kirundo, komine Bugabira, barimo baratabariza abantu. Hari abanyagihugu babiri batabarizwa inyuma yo kunyuruzwa n'abakozi b'iperereza. Abo banyagihugu batabarizwa ni Joseph Bisharizo Batazira Seyoya, umusore w'imyaka 32, na Freri Kwizera asanzwe ari umugabo w'imyaka 34 akaba n'umuvyeyi w'abana babiri, bose kandi bakaba basanzwe ari abavukanyi Murantunge, ari ababanyi ku mutumba Ruhehe zone Kigina, ari naho bafatiwe n'abo bakozi b'iperereza ku igenekerezo ya 14 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Tubanze tubamenyeshe ko abanyagihugu babiri bari bahunze igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015 bahungira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu ikambi y'impunzi ya Mahama. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 niyo bafata ingingo yo guhunguka mu bandi bariko bahunguka ku kamu ka leta y'u Burundi yasaba abarundi bari hanze igihugu ko bohunguka. Bashitse mu gihugu c'amavukiro, Joseph Bisharizo na Freri Kwizera bagumye ari abanyagihugu basanzwe mu bandi. Mu nyuma kubera kubura akazi, Joseph Bisharizo yaciye afata ingingo yo kurondera igitabo c'inzira laissez-passer kugira ze aragenda hanze y'igihugu kurondera y'ubuzima. Yaragenda mu gihugu cy'u Rwanda akongera akagaruka biciye mu mategeko, yarateze ibidodo aciye mu gihugu ca Tanzania kuva imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugawe. Reka rero dutangure ku vyatanguye kubashikira, cyane cyane dutangure kuri Joseph Bisharizo. Ku igenekerezo ya 10 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2025, Joseph yarafashwe n'imbonerakure zari zamuzindukiye ahaba mu gatondo ka kare hagati y'isaha 5 ndetse n'isaha 6 z'agatondo. Izo mbonerakure zaciye zimusaba kwerekana uko yinjiye mu Burundi, aca azereka laissez-passer. Imbonerakure zasanze yinjiye mu Burundi mu mategeko, yavuye mu Rwanda aca muri Tanzania aho zaciye zimureka ziragenda. Uwo munsi nyene kandi hagati y'isaha 3 ndetse n'isaha 4 z'agatondo, Joseph yaciye atumwa ko n'umukuru w'umutumba Ruhehe Karenzo Karaveri amusaba kumwereka ya laissez-passer kugira ngo abone neza ko ayifise. Aje kuyimwereka, Joseph yaciye atwagwa n'uburongoye igipolisi muri komine Bugabira, komiseri Irakoze Emmanuel, waheruka guhindurwa yigejeje ku igenekerezo ya 18 Ruhuhuma uyu mwaka, niho yahindurwa muri ayo mabanga. Amaze gushikanwa imbere ya komiseri, habaye ibintu vyateye amakenga. Komiseri yaciye yaka Joseph ya laissez-passer yiwe, acamo igipapuro kimuha uburenganzira bwo gutembera mu Burundi atangorane. Ya laissez-passer aca arayigumya, amubwira ati twara ico gipapuro ahantu hose bazoguhagarika nico uzerekana. Reka tugaruke kandi no kwinjiruzwa rya Joseph Bisharizo na Freri Kwizera. Ku igenekerezo rero ya 14 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2025, Joseph yari karatembera aho kuri uwo mutumba abako, niho yahagarikwa n'imbonerakure imbere y'umutaga, zice zimutwara mu modoka y'umukuru w'iperereza mu ntara ya Kirundo Habimana Pepe. Iyo modoka yari yaje kubafata, bari bayinyegeje hafi yaho kuri uwo mutumba nyene. Muri ako kanya izindi mbonerakure zari zagiye gufata Freri Kwizera zica ziramuzana muri ya modoka ziramwuriza. Imodoka yaciva ngaho nyene yerekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Kuva ubwo ntawe uzi irengero rya Joseph Bisharizo na Freri Kwizera. Inshuti n'abagenzi baragerageje kurondera mu busho barabura, gushika ubu bwoba ni bwinshi muri bo. Barabatabariza mu gusaba ko inzego z'umutekano zofasha kugira hamenyekane aho ababo bari nuko bamerewe. Twibutse ko mukuru w'iperereza muri yo ntara ya Kirundo Habimana Pepe atari rya mbere avuzwe mu bikorwa vyo kunyuruza abanyagihugu baba muri yo ntara, kandi nabo bakabugwa irengero. Inkuru ya nyuma iheruka gutangazwa nibugwa ry'irengero ry'umunyagihugu yitwa Niyokindi Jeremy yaba ku mutumba Rugese komine Ntega, nawe nyene yanyurujwe aherutse guhunguka mu ijoro ry'igenekerezo ya 18 Ndamukiza umwaka uheze w'ibihumbi 2024 n'abakozi b'iperereza bari barongowe na Habimana Pepe. Kuva ico gihe ntawe uzi irengero rya Niyokindi Jeremy. Benshi rero bagasaba umugwi w'agateka kazina muntu CNUDH gukurikiranira hafi iki kibazo cy'abanyagihugu babiri baheruka kunyuruzwa ku mutumba wa Ruhehe wa komine Bugabura kugira ngo imiryango yabo imenye ko ababo boba bakiriho. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko
kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza kandi n'amakuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.